Ndabaramukije amahoro w'Imana muraho murakomeye mwiriwe. Hello, how are you there? Ego nanje ni Jeanne Hatunga, nkaba ndezerewe no kubaramutsa mbibwira kugira ngo tumvikane umwe wese ashoboye gusobanukirwa iyi channel. Iyi channel yitwa Jeanne Hatunga Shima Official. Shima biva ku ijambo rivuga gushima, to thank God, to praise the Lord, kubera ko ni umuhamagaro wanje. Numva umengo imisi yose mu gatondo, ku mugoroba, mwijoro, uko nshobojwe kose numva nshima Imana. Atari uko biba bimeze neza, ntabwo ntegerezwa gushima uko bimeze neza, ahubwo gusa kuko numva kuba ndiho gusa, kuba mpema, kuba nshobora kuvuga, kuba nshobora gukora ibikorwa byari byo byose, nico gituma nshima. Hama rero iyi channel ni safe space yo kugira muri wese ashobore kuvuga, ashobore no kumva ibyo wundi yovuga. Niyo mpamvu urabye hama ma video maze gukora, sinkunda kwerekana amashusho y'abantu, sinkunda kwerekana ama faces, ni wanje myself. I can't show my face all the time kubera ko mbona ko bidakenewe, ariko ndashiramo umunwa nkavuga, ijwi rikumvikana ku muntu ushoboye kumva, nkagerageza no kwerekana ama images y'ibintu ndiko ndavuga, nkagerageza gushira mu ndimi zitatu: Ikirundi, Kinyarwanda, rimwe na rimwe Igifaransa gikeyi n'Icongereza, because we are in East African community, dukoresha izo ndimi zose, 3 or 4 languages. So rero bica bituma nkoresha zose kugira abantu bose bo muri East African community n'abandi bo mu bindi bihugu ibyo ari byo byose, muri Afrika, mu Buraya, muri Amerika, muri Australia, buri wese ashobora kumva, ashobore kugira ico yiga muri ibi byose. Intumbero rero y'icano, umugambi wa mbere kwari kugira dushime Imana nkuko twabivuze ku ntango. Gushima, to thank God, to give praise, is a space to talk, is a space to discuss, is a space to learn and unlearn different things, different strategies. So tugenda twigishanya, tubwiranya, duhagurana kugira ngo dushobore kugira ico duhindura ku buzima tubayemo bubi butaryoshe butanezereye, ahubwo twinjira mu buzima bwiza. Niyo mpamvu twavuze ngo turayaga tukigishanya, ugashobora kwiga akantu utaruzi, kandi nurya nawe yaje kuvuga yampaye nawe ikiganiro, nanje ngashobora kwiga akantu ntarinzi. Nonko turigishanya, turahugurana, intumbero akaba ari kugira twese tubeho ubuzima bwiza. Mu biganiro rero nkunda gutangamwo intahe, testimonies, ibishinga ntahe, ndakunda gushiramo kandi na discussion, kuvugana, kuyaga, umuntu akiga, tukumvikana, tukayaga. Hama kandi tukunda gushiramo indirimbo, harimo indirimbo zitandukanye cyane cyane z'Imana, because I always like to thank God. So all my songs, almost my songs are to praise the Lord. This is a melody of my praises. Ndakunda rero kuvuga ibintu bijanye cyane ku Mana, uhoraho, the Lord, n'izina Hatunga Imana, because the Lord is the provider. He's the one who provided everything to me, to my family, to you who is listening to me, to all of us. So we have to give thanks. Indirimbo rero n'ibiganiro dushiramo nibyo gushima Imana, nibyo gutazira Imana. Hama tugashiramo n'urundi ruhande rwo kwigishanya uburyo bwo kuba mu buzima bwiza nkuko twabivuze, nico nakunze kwita self care strategies. We teach each other, we learn about how we can take care of ourselves first, and then how we can take care of our bodies, our mind, our souls, everything. Yes, so welcome to this channel. Welcome to this safe space. I encourage you to come and talk to other people, to encourage other people also to come. Na ubwawe uzoze utange ikiganiro ni waba ubishaka, udashaka kuvuga naho uzumviriza ibyo abandi bavuze, ibyo twavuze. Kandi please kanda share, kanda like, kanda subscribe nimba utarabikoze, hama wiganirize n'abandi kumbure hari ico byo bafasha. Ego rero niyo mpamvu dukunda gukoresha indimi zitandukanye, kubera ko abana bacu ntibumva Ikirundi neza, ntibumva Ikinyarwanda neza. Niyo mpamvu dukoresha indimi zose kugira bashobore umwe wese ashobore kugira ico yiga, gato canke kanini.
Ego hama rero murakoze ushobora wese kubiha abandi ushobora kumva ko hari ico bimufashije azaratanga comment kugira tubone ko byamufashije tubone ko hari ico bivuze tubone ko akazi dukora atarakubusa hama tuzoronke ubuzima bwiza. We need to live in a harmonious life, ubuzima bumeze neza, ubuzima bunezereye, tuve mu bwiza tuja mu wundi. Murakoze cyane, karibu kandi welcome and thank you for everything. Bye.